Tugaruke ngaha kuri televiziyo umuvugizi ku ntambara ya Ukraine. Intambara iri kivugisha abatari bake, abategetsi batandukanye n'abatariko baravuga bariko bariyumvira mbega iyi ntambara igiye kurangira gute. Nyirubwiranda rero Papa Francisco naho akitswe n'amagara nawe muri cya gisabisho Angelus yahereje kuri uyu wa kane aho akitswe n'amagara yasavye cyane cyane uburongozi bwa Ukraine ku gihugu ca Ukraine na prezida wa leta zunze ubumwe za Amerika mbere na prezida w'Uburusiya yuko boje hamwe by'ukuri nkuko babitanguye iriya ntambara ikarangira. Murumva umupapa arinze akitswe n'amagara agafata ijambo nivyo kuri iyo ntambara babagira bati ni hagarare. Murabizi yuko ari ntambara iriko iramara imyaka 3 aho Ukraine yatewe n'igihugu cy'Uburusiya. Murabizi nta numwe atamenye by'intambara, ariko mw'iyi minsi abantu bariko baribaza nimba iyi ntambara vy'ukuri igiye guhagarara, kuko muravyibuka ahaheruka aho prezida w'igihugu ca Ukraine Zelensky yahamagarwa na prezida wa Amerika Donald Trump kugira ngo baganire ku vy'iriya ntambara. Mwarabibonye kumbonesha kure zitandukanye ingene prezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Trump yabwiye cyane Zelensky yuko iriya ntambara bakora ishoboka byose igahagarara. Mugabo bagiye kuva aho bari kumwe batavyumvikana ko kubera yuko Zelensky yagira ati twebwe nta ntambara tugomba ko idahagarara, ahanini n'Uburusiya, none Uburusiya ni mu bushira bw'igitugu kugira ngo bushobore guhagarika iriya ntambara. Mugabo Trump yaragerageje kwereka Zelensky ingene bagomba kugerageza kugira ngo iyo ntambara ihagarare, na burya Amerika yashizemo inguvu nyinshi. Yaramubwira neza yuko iyo ntambara yatwaye uburyo bwinshi Amerika mu bujanye n'amafaranga, mu bujanye n'ibirwanisho, bogerageza iyo ntambara igahagarara. Mwarabyumvise yuko bavanye batavyumvikana ko ingene bigiye kugenda. Mugabo haheza akanya gato arahava arandika ikete canke urwandiko asaba imbabazi. Uwo ni prezida wa Ukraine agira ati Amerika mutubabarire cyane ingene navyifashemwo hariya twari kumwe muri Maison Blanche, ariko agenda avuga nawe yuko bagomba yuko intambara yohagarara. Ubu rero abantu benshi bariko baribaza mbega iriya ntambara by'ukuri igiye guhagarara. Abavyibaza gutyo bakurikirana amakuru barabona neza yuko iriya ntambara iriko irabandanya kubera yuko Uburusiya buriko burongereza ahubwo inguvu mu gutera Ukraine. Bariko barashiramo inguvu nyinshi mu gutera amabombe, amamisire yabimwe bita le missile guidé, amadrone arabandanya yataka ibice bitari bike bya Ukraine. Rero umuntu akibaza ibintu bwa bundi byabiyago bagiranira ntaco vyatanze. Mbere ahaheruka mwarabikurikiye yuko Vladimir Putin wa prezida w'Uburusiya ari kumwe na Trump prezida wa Amerika baraganiriye ku telefone umwanya munini baraba ingene iriya ntambara yohera. Ni kiyago cyamaze umwanya muremure, abagabo ahamwe bagira bati biriya biyago canke biriya biganiro nta kintu byavuyemo kinini ya kubera yuko intambara irabandanije. None bavuganye iki muri rusange? Ibyo bavuganye ni guhagarika iyo ntambara, niko mugabo Uburusiya bukagira buti Amerika nireke guha ibirwanisho Ukraine, Amerika ireke guha ibirwanisho Ukraine hanyuma intambara ibone guhagarara. Amerika nayo ikagira iti nimugerageze intambara ibanze ihagarara kanya gatoyi haboneka gahengwe. Haba ibi byo gutera ibibanza binini gutera amastation, gutera ahantu hari ama energy canke izo ntambara zo mu kiyaga byo bihagarike. Kandi ivyo yarameze nk'uvyemera Putin yuko bagiye guhagarika izo ntambara muri ubwo buryo, muri ibyo bibanza kubombarada ibyo bibanza binini bagiye kubihagarika. Mugabo bitasigura yuko intambara bagiye kuyihagarika. Mugabo ni bwakeye kabiri bavuga yuko ivyo prezida Putin yiyemeje atavuye ngo bishire mu ngiro, kuko bahavuye akabandanya intambara cyane cyane ku bice bitari bike by'Uburusiya. Hari kuri uyu wa kane niho hagaragara yuko hariko haba imigwano ikomeye cyane mu bice bya Odessa, aho umuriro wadutse kuri centre commerciale n'amamangazini atari make, inyubakwa zo kubamwo. Ni igitero rero cagabwe n'Uburusiya kigaba kuri Ukraine
gace ka Odessa hagakomereka rero abana batatu kandi ivyo vyaremejwe na perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Saho gusa bateye rero kuri uwo munsi wa kane bararungitse amabombe muri Zaporizhia, ibombe z'abarusiya ziterwa n'indege zaratewe kuri Ukraine, harakomereka abantu batandatu muri ako gace harimo abana bane. Amamodokari, amazu byarononekaye. Murumva neza yuko iyo ntambara by'ukuri yabandanije. Mugabo abikwikiranira hafi bagira bati igihe cyose ama hariko haraba ibiyago, ibiganiro bagomba kuguheza intambara, bamwe n'abandi bagerageza kwerekana inguvu, bagerageza kwerekana yuko ariho bari kandi barabyitondera kugira ngo ntihagire umwe n'uwundi abaca mu jisho. Ibyo rero bikabuko mu gihe n'ubwiranda Papa Francisco aho asanzwe akitswe n'amagara yarasavye isi yuko yobana gusabira bino bihugu harimo Ukraine, harimo na Republique Democratique du Congo kugira ngo iyo ntambara ihagarare. Mugabo noneho asaba abarongoye ivyo bihugu n'ibindi biri mu ntambara yuko bogerageza intambara zigahagarara. N'ubwiranda Papa Francisco yarabisabye cyane muri Angelus, cyagisabisho Angelus aho yari akitswe n'amagara ari mu bitaro i Roma. Ariko murumva yuko naho bimeze uko intambara ziracabandanya kumbure kubera yuko bose bafise ugushaka yuko intambara yohagarara. Twibaza neza yuko vuba iyo ntambara igiye guhagarara. Rero kuri uyu wa kane nyene baba bikwikanira hafi bavuga yuko amadrone angana n'amajana 2 yari ku hejuru, amadrone amajana 2 y'Uburusiya yari hejuru ya Odessa, Zaporizhia, Dosami na Kiev mbere yari bangamiwe cyane. Ibyo bityo bibangamiwe cyane n'amabombe n'amadrone biterwa n'igihugu cy'Uburusiya. Cyane hakoreshwa za bombe guide ni bombe ziterwa hanyuma umuntu agashobora kuyikatisha bivanye naho agomba yuko iyo bombe igomba kurwa. Izi ntambara rero ziracabandanya muri Ukraine. Mugabo Ukraine nayo iragerageza kwirinda haba mu bijanye mu vy'ikirere canke ku ntambara zo hasi, baragerageza ubwirinzi. Nanone bagira bati ku kanyuma twaragwanye ntidushobora gutsindwa iyi ntambara. Ariko kandi bariko barafashwa, babananya bafashwa n'abafaransa. Abafaransa baba bafasha iyi ntambara nkuko vyemejwe ku wa kane gerekezo ya 20 na Colonel Perjong agira ati twashoboye gutanga ibirwanisho bimwe bita les forces armées tricolores, bishare binini bishobora kurasa kure aho byatanzwe n'Ubufaransa. Mugabo Corée du Nord yoyo Corée du Nord iriko irashira inguvu hamwe na Putin cyane kugira ngo ruriya rugamba rushobore kubandanya barwanya igihugu cy'Uburusiya. Bari kumwe rero bashize inguvu hamwe ibyo bihugu bibiri barwanye rwose ubutegetsi bwa Kiev. Ariko rero Ubufaransa bugira buti nubwo biruko twebwe tugomba kuraba ibishoboka byose ntidushire ubutunzi bwacu bwose kuri Kiev, niko tugomba guhagararira, tugomba kugwanira Ukraine, tugomba kuyifasha. Mugabo tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo ibihugu byacu nivyinjire mu madeni canke ngo igihugu cyacu kibe mu guhungabana mu vy'ubutunzi, kubera yuko ubutunzi bwose inguvu zose ziriko ziherera ku gihugu ca Ukraine. Ati mugabo turagomba by'ukuri gufasha ico gihugu. Ivyo byavuzwe na president wa Cour des comptes yabivugiye kuri France International aho yagira ati nubwo tuzoyifasha ntidushobora gushira mu kaga ibijanye n'ubutunzi mu gihugu cacu. Naho bimeze uko rero Uburusiya na Kiev kwa Zelensky baguma baterana amajambo aho bagirizanya mbere yuko bamwe n'abandi nimwe mwateye kiriya kibanza, abandi nimwe mwateye. Nkizi misile guide zaratewe cyane muri gaburere nababwira harimo na Kiev. Mugabo televiziyo y'Abarusiya Russia 24 hamwe n'ayandi mashene yerekanye amafoto ya station iri kirasha. Iyo station nayo ni station yitwa ni station do mesure do gaz do Sudija, iri muri zimwe zigenzurwa n'igisirikare ca Kiev kuva muri 2024. Iyi station iri ku rubibe rw'Uburusiya rurabana ahanini n'agace kitwa Kuruski. Mbere bavuga ko muri kahise iyi station ariyo yatuma Uburusiya butanga gaze mu bihugu biri muri Europe ariko biciye ku butaka bwa Ukraine.
Uburusiya bwaratanga iyo gaze ariko biciye ku butaka bwa Ukraine. Iyi rero iyi station yararashwe mu miseze akatari gake, aho bavuga neza yuko iheruka gusubira kuraswa. Mugabo ibi rero ntibavyumvikanye kuko bagira bati Moscow ikavuga iti yarashwe na Kiev nayo ati ni Moscow yayirashe. Mugabo uko bigenda kose ukuri aho kuri nuko amabombe yariko aterwa na Moscow ayatera kuri Kiev, ni kuvuga ko naka gace kuba kiziziwe n'amabombe ariko aterwa n'igisirikare cyo kwa Putin. Iyi site rero yararashwe aheruka kuko nari ndabivuze na bimwe bitare missile guide, bikaba byatumye rero iyo site yononekara, noneho ntishobore kubandanya itanga gaze mu gihugu cy'Uburusiya. Biro byaremejwe na itamajoro ya Ukraine, ariko Uburusiya ntibwashoboye kuvyemera. Naho rero bimeze uko Putin nako Trump muri Amerika ariko arihutira gusinya amasezerano yo kwimba ubutare butandukanye mu burere bwa Kiev Ukraine niko kugira ngo bisubize uburyo n'ibirwanisho byakoreshejwe mu myaka 3 yose iheze iyo ntambara itanguye. Mbere turamaze kwinjira mu mwaka wa 4. Murazi neza yuko Putin yagira ati intambara ngomba ko mu minsi 3 izoba irangiye, ariko intambara iratangura nta wuzi ingene ihera. Basanga Kiev irafise ubwirinzi, irafise inguvu ifashijwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mbere n'ibindi bihugu. None Amerika ivuga iti uburyo twakoresheje mu by'amafaranga ibirwanisho kubaha intwaro tugomba yuko muzoturiha mu bijanye n'ubutunzi nk'ibitare terhal canke ibi mabuye y'agaciro les minere, kugira ngo bashobore kwiriha ubutunzi bwose bakoresheje. Muca mwumva neza yuko batabafasha ku kazuru gusa, ariko bagomba yuko nabo bazobaha ubutare busanzwe atari buke. Muri Ukraine isanzwe ifise ubutare butari buke, ari nubwo bavuga yuko Meritoba ishoboye kwimba. Aha rero bamwe bariko baribaza mbega mu gihe Trump yo mera nk'ushira ikirenge inyuma canke agaheba gutanga ibirwanisho kuri Ukraine umwanya n'umwanya, mbega ibibindi bihugu byo biza kuvyifatamo gute? Ari bihugu rero nk'Ubufaransa bugira buti twebwe tubana dushigikira Ukraine gushaka kanyuma, naho nimba Amerika ibandanya canke itabandanya twebwe turabandanya dushigikira Ukraine. Mugabo nubwo biruko harawe kwikenera hafi bavuga bati Ukraine yoba imeze nk'iyigiye gutsindwa iyi ntambara mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zokuramwo ukuboko, zokuramwo kubashigikira mu bijanye n'ibirwanisho. Mugabo abandi bagira bati nta ntambara bazoba batsinzwe kubera yuko bari mu murongo w'ibiganiro navyo iyo bihabaye ntavuga ngo natsinzwe canke natsinze, ni ibiganiro nyene. Mugabo bagira bati benshi Ukraine isa n'iriko iratakaza cyane, itakaza inguvu kubera yuko ku murongo w'urugamba ntibagishigikiwe cyane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngo nubwo biruko rero bagomba gushira igitugu canke inguvu kuri Vladimir Putin w'Uburusiya kugira ngo aruhe agondozwe yemere guhagarika intambara atavyinshi abanje gusaba. Mbere kw'inekerezo rya 27 ku kwezi kwa gatatu uyu mwaka turimo harategekanijwe icitwa Sommet Européen, aho Emmanuel Macron president w'Ubufaransa yiteguriye gushira novuga pression kuri Vladimir Putin. Mbere twomenya yuko nakivuze canke baramaze gucumva yuko ibi bihugu Europe yoba iri kiranka ibiganiro hagati ya Ukraine n'Uburusiya, bavuga yuko intambara igomba kubandanya, ariko abandi bakagira bati naho bovyemera Uburusiya buriko buganira neza na president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, iyi ntambara guhagarara bizoba vyoroshe, naho batemeye kuyihagarika kuneza nta kabuza Kiev ishobora kugira ibibazo cyane kubera yuko izobirikeho irabura ibirwanisho. Bagomba bagira bati byiza rero bokomeza kumvikana kugira ngo iriya ntambara imaze gutwara vyinshi muri ico gihugu ca Ukraine, konona ubutunzi ku isi, iriya ntambara yoshobora guhagarara. Kandi harimo ugushaka mbere mu makuru
yatanzwe na televiziyo imwe mu z'Abafaransa bavuze bati Putin aragomba kuraba intambwe ibi biganiro bigiye gutera kuko vuba cyane hariya muri Arabie Saoudite harategekanijwe ibiganiro bizohuza Kiev na Moscow mbere bari kumwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo bashobore kuraba ingene ibyo biganiro vyotera imbere intambara igahagarara. Nababwiye rero aheruka mu kanya gaheze yuko Trump na Putin bagirana ibiganiro kuri telefone ariko ni ibiganiro byamaze umwanya muremure naho bitarashitse ku kintu kinini ya cyane babwe bagira bati ni intambwe ikomeye cyane kubera yuko naho atavuye ngo bishire mu ngiro Putin yaremeye yuko ashobora kugabanya ibitero cyane ibitero bikorwa ku mazu akomakomeye ku nyubako rusangi ahari ibijanye n'ama energy inyubako zikomakomeye kugira ngo noneho bamere nk'abitegurira kwinjira muri ibyo biganiro nivyo Putin yasabwe na mugenzi we Trump. Ariko Trump nawe akagira ati twebwe ibyo turashobora kubikora mugabo Amerika nireke kubandanya iha ibirwanisho Kiev kugira ngo ibone neza yuko bose bafise indinganizo canke umurongo umwe wo kugomba kuganira bavyumva kumwe. Ariko rero Kiev yagize ati ico ni citwazo cuko atobagomba guhagarika intambara nanone tiyerekane ugushaka yuko iyo ntambara igomba guhagarara. Ibi rero ni yabaye intango mugabo n'imbere yaho bari baraganiriye kuri telefone abantu bakizera rero neza yuko vuba cyane intambara iri muri Ukraine yatewe n'Uburusiya ishobora kuzohagarara. Ariko mwavyumvise neza yuko bose ugushaka ko bakuhari mugabo hari byo batari ko barumvikana ko kubijanye n'ingene iyi ntambara yohagarikwa burundu. Kuri televiziyo muvugizi rero tubandanya tubatohoreza ku mwanya mbega vyo ntambara liko bigenda gute hariya mu burere bwa Odessa, Kiev n'ahandi mbega vy'ukuri Uburusiya burabandanya butereye amabombe nta kintu na kimwe bashobora guhindura kuvyo bwari yemeje bwo guhagarika intambara canke kugabanya ibisasu tubitohoza mbega Kiev irabandanya ifise ubwirinzi nkuko bikwiye ibyo byose tubandanya tubitohoza ariko cyane tubonanye dutohoza intambwe ku yindi kubijanye n'ibiganiro hagati ya Moscow mbere na Washington na Kiev kubera yuko murumva neza yuko naho intambara ziko zibera muri Kiev canke muri Ukraine zitewe n'Uburusiya ibiganiro biragaruka bikaza kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera yuko ari tudashigikiye cyane Ukraine kugira ngo ishobore kuba igeze uyu munsi itaragira ibibazo cyane kubijanye no gushira igihugu cofatwa burundu. Tubonye rero tubibatohoreza twibaza yuko cyane ibi biganiro bizobera muri Arabie Saoudite vuba cyane bizotanga ikintu gikomeye cyane maze igihugu ca Ukraine kigira agahengwe kikoroherwa abantu bakaja ku mirimo abantu bakareka kuguma mu mutima uhagaze. Intambara ntabwo ari nziza cyane kandi turabasabira nkuko Papa Francisco yabisavye yuko bohagarika intambara canke mbere bagasaba abantu kwisi yuko boshira mu gisabisho iki gihugu ca Ukraine kugira ngo intambara ihagarare ababumvikane bayage bashira hamwe. Ariko si iki gihugu gusa igihugu ca Republika Demokratike di Congo n'ibindi bihugu bitari bike biri mu ntambara kugira ngo bashobore kuronka amahoro y'Imana. Ivyo vyavuzwe na Papa Francisco naho akizwe n'amagara murumva neza yuko atibagiye gusabira amahoro bino bihugu. Tuzobananya rero tubatohoreza aho bigeze uko biriko biragenda gushika iyi ntambara ihagaze ibihugu bigize amahoro Ukraine igize amahoro. Niyo twiyemeje ngaha ku muvugizi yuko muraba hafi ntimuzoje kure tuzoturababwira uko bizoba biriko biragenda mu bijanye n'ihagarikwa ry'iyo ntambara byitezwe vuba kubera yuko biboneka neza yuko bose bafise gushaka.
ubandanye rero ugira subscribe sabone kugira ngo turenye twubaka umuryango noneho amakuru aca kuri runo rubuga Umuvugizi TV ntagucike